Wavyembeje? Marene woza ico ndakubaza? Akiwazo ufise? Be Marene, burya uvuka he? Muchito chargo. Ico chargo? Ni uvuka wewe? Sona nyoko cyaba afise? Mawe yarapfuye yishwe n'uburozi. Papa nawe nzi ati ni mwanje gifise. None we so yamutaye agifise inda yawe cyangwa wari waravutse? Oya. Ntore bwavuka? Sare bandanya akazi ka Marene no akirize mire uranywa fanta sibyo none? Sawa. Tugiye kusoko sivyo none? None iyo soko tugenda ndushike ni yahe? Pardon. Na vemeta kino kimwe ndakora mawujera nyirahi. Come on Marlene. None ano kwisoko wanzanye. Marlene. Pardon cyane kandi gose. Donc nakubesha ko tugiye kusoko ariko ntabwo ariyo vision twarimo. Marlene, isoko tugiye gusumiramo ntabwo ari isoko bagurisha imfungurwa, ibinyobwa canke ibindi byose umenyereye. Gusa isoko tugiyemo bayigurishamwe urukundo. Hama kandi umbabarire gose kuko nakubesha ko tugiye gusuma. Ntabwo tugiye gusuma. Ahubwo nashatse ko tuza hano hantu hatuje kugira ngo nshobore kukuyagira ikiri ku mutima wanjye. Da, gisho mpamagariye rero. Marlene. Naha bapfuye bozuka. Bagaterana n'abasigaye ku isi. Ndabona neza ntobona ubunezereza nkawe. Cyose bivuga. Ndagukunda. Kandi ngerageje kureba mu maso yawe gutandukanya na Fafa, Audrey hamwe na Melissa. Abure ni bande? Abo n'abakobwa nagerageje gusaba amazi nyotewe. Ariko bampumukate. Ibaze nawe umuntu usavye amazi akaguha umukate. Nari umukate uraheza inyota. Kandi umukate wongereza inyota. Umukate uramara inyota. Azirikse. Amajambo yawe ni meza kandi araryoshe cyane. Ariko muri ibyo byose wambwiye sinibaza ko hari mukuri. Reka tugende. Turayivugana. Shage. Mama uraberewe. Merci, ndaberewe neza. Bashanda gusaba ikintu mama. Kandi umuvyeyi. Mama, aka gakozi kacu Marlene ndabona kararama cyane. Nashatse rondere ubundi mukozi w'umuhungu kugira azaramufasha ibikorwa. Kasi shaka kumara umukozi. Ifako tumufata nk'umwana w'umuntu. Se wora sara wewe? Mama nivyo, ifako turondere umuntu amufasha. Ntarazana umukozi wako umuvuza induru ngo ndaruha ibiki nibiki. None ubu naho naramuza yushaka nzana umundi wiki. Kujya n'umukozi kushaka kumufata nk'umwana w'umuntu. Mama, reka basi tumufate nk'umwana w'umuntu. Oya, nta wundi mukozi nzozana. Reka umutuka mwawogeje. Mama, je ndero kumuduga nta mukozi ari ngaha.
wango tuhageze urugendo runini cyane wanyo tuvuye ari umunyabunyegeri nashatse ndakwereke donc ahantu ikirundo utamenyereye warusha cyane si cyane kandi yimenyereye baze baciruguruka no hari hangana waraduga imisozi bana n'iyindi nabwo ko mugenda uvuga ngo urarusha kandi wamenyereye kuduga imisozi igihe n'ikireke cyaci unashite Bujumbura okay urabona aya mazi turiko tureba urabona ku by'ukuri aya mazi igihe cyose amaze aca ngaha ndizeye neza ko atarigera ahagarara sivyo none ijoro n'umutaga yamari ko aragenda iyo bamaze guhagarara n'umusi none ndavyibatse okay donc nkuko aya mazi atarigera ahagarara kuva remwa canke kuva cha hano hantu niko nifuza ko n'urukundo rwacu rwomera ego kuko nta mazi yohagarara imvura iragwa akongera akaba menshi aba yahagaze kuko swati yakamye canke yabaye makeyi natwe mu rukundo rwacu ni haduka ibibazo canke hakaba ingorane egare ku ibibazo bizohera ha mu rukundo rugatsinda amajembe yawe afite indemesho sinzi ko nakubwira nka Marix Radi kuri sinzi impamvu ndagukunda omengo twaravanze amaraso kuvanga amaraso ndabitahura nico gituma kenshi baravuga ko iyo abantu bakondanye cyane kenshi baravuga ngo barasa ngaje nawe turasa nibaze ko byose wamaze gushaka isakoshi hari ibintu mama yari yarungitse bamaze kubishikana canke byashitse badani sawa umutipe yitwa Stan no murongo ndashaka murongo Stan wahe Stan ko ntamuzi Stan wahe Stan patronga patron wahe ko patron waho aba muri Amerika je ndi petit frère wiwe yasize ngani geshera ho ngaha umva ndakuravye musa n'umukozi wo ngaha rero utikuvuga patron jewe umukozi ndaba kwanza kuva hasi kugera hejuru